musi rero turamutse tubandanya ca gikorwa co gushora ku mugaragaro ubutare. No musi rero turamutse dutanguraye gushora mu ntango z'umwaka ubutare bushika amatoni 650, hafi amakamyo ashika 25, harimwo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titane. Muri ico kiringo rero ugwaruka rwabandanje rukora amakoperative rwegeranya ubutare. Ubu rero tumaze kwegeranya ubutare hafi nkuko nayivuze tugera dushora no munsi amatoni 650, tukaba tuzongera mu ndwiza gushora kuko tufise ubundi butare buri mu mastoke hafi novuga nti amatoni 60 ya opal, hakaba arimwo amatoni 50 ya jasper, ubutare bwa jasper bimba mu bimbi, hakaba arimwo n'amatoni ashika 60 ya quartz vert. Ayo yose ari ngaha muri stock tumaze kwegeranya mu bikorwa by'ugwaruka mu bijanye no gucukura ubutare. Hakaba arimwo n'amatoni arenga 100 ya lithium nayo nyene ari muri stock. Hakaba ariho n'amatoni ashirenga 200 ya tererar n'ayandi ashika 150 ya amethyst. Ivyo rero kabiri ibikorwa bimaze kurangukwa n'amakoperative y'ugwaruka turiko turakurikirana. Hakaba ariho ayandi masite hambavu yayo twari dusanzwe twimba hafi masite 13, twarongereje ayandi masite 48 ariko arimbwa tubandanya dushukura ubutare butandukanye. Ubwo butare rero nibwo turiko turegeranya kugira ngo twongere bushobore kuramira Uburundi n'abarundi n'abene gihugu, twongera tubandanya gushimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu we yatweretse inzira tuzocamwe kugira ngo dushobore gufasha igihugu gutera imbere.